kandi akubwire ko nuno munsi ibintu tumira nk'abariko barabamenyereza sinovuga kubaforosa kubafsa ku nguvoya ariko n'ibintu byo kumenyereza no kuvuga ni babandi yize primaire akamenya gusoma no guharura ace yigira mu bindi yego hariya ibintu by'ubucuruzi uwo mengo biraberera gose mu buryo amafaranga iyo investisi makeya acaronka menshi cyane canke hariho n'ibindi bikorwa by'uburimyi ubworozi n'ibiki ku peshe kuroba usanga hariho ubuzi bwinshi ni washaka nuno munsi ndabona abantu benshi barava hiyo ruguru za Muramvya za Kayanza cyane Ngozi n'ahandi Gitega bakaza kurondera ubuzi mu Cibitoke mu 2005 rero umuhaye agura itomati agura ibintu bisanzwe akagurisha nka kabiri ku munsi arabandanya yaherukiye kugura imodoka itwara ibintu urumva yatanguye mu 2005 urumva nta muntu nawe no 2005 yo bibura utabifise urabigurana nkuko umuntu yabisavye mugabo uravya igihe kigeze bo sinzi ari wigeze kumbwira ati none iyo umuntu avuze umutahe nangahe biterwa n'ico ushaka gutangura nyene kuko ushaka gutangura nk'ivyo daraza nk'ibiyoba mwibarabara none nk'ibihumbi naho vyo wana 10 canke 20 ntiho bitangutsa mugabo umuntu akuze tuvuga tuvuga babanyeshure umuntu akuze guhera aho hantu niyumva ko bica bimutera complexe akumva isoni nashobora gushinga inta yuko hano i Burundi hariho ubuzima bwiza gusumba ubw'iburaya navyo ntibibahungabanye mugabo uvuze gutyo abantu dushobora gutahura yuko ubivuze kubera udakenye nico gituma navuze bishobora kubahungabanya bishobora kubahungabanya kubera ko ico nshaka kuvuga nuko kugira ngo ubeho ngaha ntibikeneye uburyo bwinshi cyane iburaya kugira ngo ubeho neza ukeneye uburyo bwinshi cyane no kugira ngo nka revenu moyen iburaya ni hagati y'amaeuro 1,500 gushika kuri 2,500 kugira ngo ubeho neza ariko ino cyenda izo mbona kuko ino urumva ndahabaye guhera ku 1,500 vy'amarundi umuntu arabaho neza kudu Okay, yes. Ndabaramutse ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Ni home dishanyuma kino gihe nkuko twabibamereye kuri Agaciro Media tuzoba shikana mu bihugu bitandukanye tuyage n'abadiaspora benshi baba muri ivyo bihugu canke babayeyo tumve ko dushobora kuba lahurako ubumenyi nabo bashobora no kuturangira ahubwo aho twokura no dutahe byose birakenewe ama opportunity ni menshi ariko kesho uyamenyeshejwe no munsi rero twakiriye Emmanuel Ndindiye tukuramutse cyane mutama amahoro neza cyane gose murakoze kunyakira ego twe dukunda kwipfuriza abantu amahoro amagara meza n'amafaranga turi kwipfurije cyane amahoro meza kabisa n'amafaranga amagara meza n'amafaranga ya Emmanuel Ndindiye nibizira ko haheze ngira ngo nk'ikiringo cy'umwaka hari nk'iki gihe nyene mwaka uheze twaraganiriye ku Gaciro Media abantu narabonye ko bakunze ibyo mwayagiye abarundi none umunsi rero turashatse ngere muyagira abarundi turi mu gihugu aho abantu benshi bifuza kuja mu mahanga kumurengera ngo ni ntumbero zitandukanye hariho kurondera agatahe kurondera ubuzima hariho no kurondera n'ubumenyi ama experience atandukanye kumure byo heza bikaza guteza imbere igihugu cy'u Burundi mugabo mwebwe nkuba iburaya muri Belgique dufite abantu benshi bayipfuza twumve ko ahantu hameze gutega muta kutarajayo nkuko benshi babivuga ariko nyabavuga mu buryo butandukanye igihugu cy'Ububirigi ni igihugu kiri mu bihugu byateye imbere cyane mu France no bimwe bita ngo les pays industrialisés uko burya pays industrialisés nico gisigura neza pays développé Ego nta pays développé ibaho itari industrialisé. Donc hatari amahinguriro. Ego amahinguriro menshi atandukanye
kandi azigeze urwego rwo hejuru. Igihugu c'Ububirigi rero naco kiri muri ivyo bihugu byateye imbere mu bintu vy'amahinguriro bifise ico byo kwereka abenegihugu baho kandi cyo kwereka n'amakungu. Naco gituma rero abatari bakeya mu bihugu biteye imbere nyene cyari bitaratera imbere usanga bahahurumbira. Cyane cyane nk'abanyafrika harimo n'abarundi barifuza kujayo. Mugabo iyo bagiye akazi birorohaga muta. Cyo ni ikibazo cyiza cyane. Abantu b'abanyafrika barahahurumbira ari benshi, n'abarundi bari kubagwirirana gusumba uko bahora. Abantu bariyo ku bwinshi cyane n'abantu bo mu gihugu ca Kongo. Hajya Kongo barasumbye abarundi kuba benshi hari n'abanyarwanda ntaho bahuriye. No kubwira ko nk'abanyekongo sinzi ibiharuro bashitse kuno munsi neza, ariko nko mu banyamahanga baba mu gihugu c'Ububirigi baza ku rwego rwa mbere. Mu byo nshobora no kubaha nk'ibice byo renga 60% kwijana by'abakongomani. Yego by'abanyamahanga. By'abanyamahanga. Yego. Bivuze ko Ububirigi bushobora kuba buvuze abantu b'inyambukira basumba beneco. Oya, sena ntibavyumvise neza. Ni 30% kwijana ko abanyamahanga. Nimba tuvuge abanyamahanga ari nk'ibice nka 12 kwijana. Abanyekongo baca bagira ibice bishika 60 kuri ivyo 12. Yego. Urumva rero plus de la moitié y'abaétranger n'abanyekongo. None abanyafrika bagiye baragira ubuzima bwiza hariya. Yego biravana n'umuntu kuko abanyafrika biraterwa n'icyatumye bagendayo. Hari abagenda bagiye kwiga amashure, urumva abaho nk'umunyeshure nyene. Bagiye ari nk'umuntu bagiye kurondera akazi, biravana na niveau arondera akazi. Hari akazi rero kenshi usanga bakora ibyo bita ngo marché noir. Ugasanga ari byo kwisumamwo, bikoresha iminwe, gukoresha iminwe muri make inguvu. Yego urakoze. Yego ivyo rero aho kazi je mu rumengo karaboneka. Ariko rero naho kaboneka birasaba ko ubanza kuba ufise ubumenyi byo twovuga mu Gifaransa qualification. Naho yo biyameze make ya nk'amezi 3 canke 6, ariko ukaba uri qualifié. Tuvuge nk'akaroro ushaka nko gukora nko mu vy'ubwubatsi, ushobora kwenda ngugiye umuyede nko babibita ino, utazi kubaka no. Hariya ntushobora kumuyede. Oya, nizo kufise information de base vy'ubwubatsi ari 3 mois ari 6 mois, ariko kuba ufise iyo formation. No mu bindi vyose n'ivyo kuja gukora mu gikoni, ubuzi bwose bibaza ngo muri buto bukenera formation, kandi ukabironkera certificat. Uko umuntu aguha akazi akubaza mbega ibintu waravyiza urabizi, atego wonyire ku rupapuro utego ndarufise, akaguheza akazi rero. Bivuze ko abantu hanini ntibisunga ico umuntu ashoboye, bisunga ico umuntu yize. Bisunga ico no bisunga cyane cyane ico umuntu ashoboye, mugabo ukerekana icyemezo cyo kuvyo bizi. Yego. Baraba cyane cyane les compétences ariko tuvyita ngo ntibaraba ngo ufise amashuri menshi, uya baraba ngo ushoboye iki. Yego. 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 Okay. Donc rero birumvikana ari ukuntu nkunze kubona hari abarondera ama bourse yo kuja hanze. Bon. Cyangwa bakarondera izindi nzira nyene mugabo bakerekana ko bagiye kwiga, bagezeyo bagaca bakata. Donc nibaje kwiga ahubwo baje gukora akazi. Ivyo igihugu nikibihana hari iyo vyamenyekanye. Ikibazo cyiza. Cyangwa nta ingaruka mbi bigira. Mu bisanzwe bagiye kwiga kenshi baba bafise inzego z'abarongitsi. Urumva rero nashobora kuvuga ngo agiye kwiga ko no muri demande de visa, mu gusaba uruhushya rwo kwinjira gukusohoka no kwinjira mu kindi gihugu, haba vyanditswe neza kandi abafise ahantu yanditswe imbere na mbere, afise ivyemeza yuko agiye kwiga, afise na bourse.
hashobora kuba ari bourse ya leta cyangwa ari bourse privé aho hose rero umva abo abafise abantu bamukurikirana kugira ngo zo kubita ikorosi ngo aciye biheba je gushika no munsi ntavyo nzi ababikoze byo kwiga oya ntawe nzi yabikoze yagiye kwiga ariga mugabo ahubwo yahejeje kwiga ikibazo mbega aragaruka mu gihugu cyangwa ntagaruka niho mpora nkunda kubona ko benshi batagaruka kubera impamvu nyinshi harimwo ukuntu abantu babayeho muri kino gihugu cy'u Burundi au niveau économique kumure bitandukanye n'ukuntu hariya babaho hariya tuvuge nk'umuntu yamenyereye kubaho exemple nk'amarevenu angana n'amadolari 2000 canke 1500 ino naho akazosanga azobaho n'amadolari 100 canke 50 birumvikana ko adaca ahirukira cyane gose ivyo kubwe twabigaruka ko hanyuma imishahara ino muri kino gihugu cy'u Burundi iri hasi cyane gose ariko kumurengera biterwa naho mikoro y'igihugu ageze ibihugu ntibingana gushaka ko ndabikubwira nobikubwira kuko je sindavyemera gutyo yego amikoro y'igihugu mbaganiki ni twebwe twese urumva rero ayo mikoro ni twe tubiza kuyarondera undi wibaza ko bari abanyaburaya bafise amikoro menshi bayakuye nabe n'igihugu baho nyine bayarondeye urumva rero tubiza kuyarondera kugira ngo igihugu gishobore gutera imbere kuri jewe birahambaye cyane gose ko rero bakunda kubimbaza rero dukwiye gukora twakoresha cyane cyane ubwenge umutwe ukora sikora n'inguvu gusa n'amaboko ariko no gukoresha umutwe ukamyuti mbega ndakora hehe ibintu byoteza imbere igihugu bicare n'ivyahe cyangwa kibiteza imbere n'ingoga n'ivyahe ivyo rero nivyo vyotuma ayo mikoro bariko baravuga aboneka haba mishahara ikaboneka kuri benshi ndetse ikaboneka kuri bose hanyuma abantu nabo bakumva bakunze igihugu arabagiye hanze bakagaruka bakazana kumbure ya mitahe na bwa bumenyi yego bakuva kandi ko bashobora bafise ahantu bashikira atuma babaho neza yego donc igihugu cy'ububirigi ni kimwe mu bihugu muri kino gihe cagiye cakira abarundi benshi ikibazo cyo kwibaza rero kubera iki sinzi mbo ikibazo ngira ngo ndakibaje kitaraba mwebwe mugabo urashobora kuvuga ifise ko ide cyangwa iciyumviro kubera iki abarundi baja muri Belgique batagenda direct bakarinda guca mu bindi bihugu donc nka vya Serbia yego ni ikibazo cyiza aba nivyo ndakize ndacumva igihugu cy'ububirigi ni igihugu kigorana cyane mu gutanga amaviza yego n'abantu nuvuga ko bugaye batifuza abantu b'abanyamahanga bavogerera ari benshi ariko baciye muri Serbia ko bica bikunda naho nyene ntibikunda ni ibintu no kubira ko barinda guca mu nzira z'ibinywabi kuva muri Serbia gushika mu Bubirigi ntibacana mu nzira zizwi yego baca mu binywabi bagaca hirya no hino yashika mu Bubirigi rero akazoshika abesha ibintu bitabaho nk'umuntu yaje nkuko uvuze mu kanya yaje ahunga nk'inzara akagenda avuga ko bagira bamwice yuko abantu biwe bose babamaze ari we arokotse rero ko bakwiye kumwakira wewe yashoboye kugira amahirwe yo kurokoka rumwe akidekara nk'impunzi rero rahunze agaca avuga ko ari impunzi nyene agwa arokotse bagira bamumare abiwabo babamaze ari we yarasigaye kandi atanenda kibe kiriho cukuri none mugabo ngaha turafise ubuserukizi bw'ububirigi mu Burundi ayo makosa kogwa gutyo onye igihugu cacu kikamba ribara mu makungu gutyo onye ayo makuru ntibuyamenye hariya barayamenya ariko ntaco yahindura ko guko amategeko mpuzamakungu aremera umuntu wari we wese guhunga igihugu ciwe mu gihe ageramiwe amategeko aravyemera yego kandi nk'amakuru amwamwe
ashikira abantu bari mu Bubiligi nuko harimo aho ariho abantu bamwe bakubagurwa muri kino gihugu ariko gusa nuko baca babigeneraliza bakavuga ko bikwiye igihugu kandi ari ibintu byashyitse ku bantu bakeya kiyo nkunda kubwira abantu mbega igihugu kitarimwo gukubagurwa n'icyaha cyane kitarimo insecurity n'icyaha nta na kimwe ndashaka kubwira ko no mu Bubiligi hariho insecurity mu Bufaransa hariho insecurity muri Amerika hariho insecurity nta namwe utagira insecurity mugabo nyene hariho ukuntu ibihugu byose bitunganije kugira ngo iyo insecurity ibe nke cyane gose naho kuvuga yuko insecurity yohera 100% jewe sindavyemera gitubona vyemera nuko turabigaruka ko mu byo nigisha ndigisha ibyo ikigo cyitwa resolution pacifique des conflits nababwiye nti igihugu kitagira ama conflit ntikibaho society itagira conflit ntibaho ahubwo igihambaye no kumenya ingene ayo ma conflit boyagabanunganywa donc abagere ingene bayagera uvuga ingene ushobora kuyatunganya ukavuga uti iki kibazo gishitse ndagitoreye inyishu iyi kibazo gishitse ndagitoreye inyishu iyi ibihugu byose rero nuko bimeze ufite nk'abayikunda kuna society isanzwe nuko ikozwe yego okay murakoze cyane ndakunze kubona hariho abaturiste bahora bazi no bamugasanga n'abanyaburaya arabavuga icongereza bavuga ifaransa urabona ko no munsi ubuhinga bwateye imbere mu bijanye n'amasanamu ufite telefone burya bafite ibikoresho byo gutangaza amakuru iyo abonye nk'umwana ariko arasabiriza ngaha mu muji wa Bujumbura acerekana ateye ukuntu abarundi babayeho ikibazo rero iburaya birashoboka ko habaho umuntu asabiriza kinda nayibonye kuva kera ngira ngo umwaka uze nababwiye igihe maze iburaya je nagiye mu 1995 kubayo ariko kugendayo nahora ngendayo n'imbere yaho rero abantu basabiriza bariho kandi sibaki sino kugira ngo gitigirira niki guko gusabiriza ibintu biva mu mutima w'umuntu yego ibintu biva mu mutima w'umuntu rero ndabazi je nahaye benshi amafaranga babazungu bera nabahaye benshi kandi cyo gutangaza batwumviriza ngira ko batangaza ni twebwe abirabure dukunda guhereza amafaranga abasabiriza b'abazungu uko abasabiriza b'abazungu iyo babwiye bene b'abazungu ntibaraba n'ijisho ntibaraba ijisho iyo muhora numva abantu bivugisha ngo bazungu ngo bagira neza byaranyobeye kuko nta muzungu ahereza mwene wawe w'umusabiriza kuko bavuga ngo ariko amushigikira muri ubwo bube gito bwo gusabiriza donc uhaye usabiriza umushigikiye ngo komeza usabirize ego nuko rero twebwe tukura kugira umutima w'ikigongwe guko kenshi aranakukwibandaho gose mu gusaba akuvugiriza kankaziki akakuririmbira uturirimbo kuva nawe ugize ikigongo ukamuheretse okay murakoze cyane ariko reka tugaruke nko kuba kuri mwe mu mwatembereye mukanahura ubwo bumenyi mukahava naronkangira n'agatahe uri mu bantu bakoze igikorwa gikomeye mu Burundi sama kaminuza menshi ahari ariko uri umwe mu bayishinze isanzwe iri mu ntara ya Cibitoke hagize n'ijyawe nyibuze neza Université Polytechnique Intégrée. Polytechnique Intégrée. Ego. Wavyumviriye gute rero kugira ngo ayo mafaranga y'amanyaburaya kuko ndazi ibihugu byitunganije neza mu by'ubutunzi biranka ko abantu amafaranga babikoreyemo bayasohora. Mwe bigenje gute canke motivation yavuye bati yamara amafaranga no twara mu Burundi byofasha bene wacu b'abarundi. Urakoze nigeze kubivuga mu mwaka uheze reka ndabisubiremwo iyo cyumviro cyo kuza gukora kaminuza
cabaye kuva nko mu myaka y'ibihumbi 2004 2005 ico gihe harabaye ikintu cyo kurondera abantu bise ngo n'incabwenge naryo jambo ntarikunda cyane ngo baza kugira ico baterereye mu gihugu cy'u Burundi cyane cyane mu bintu byo muri enseignement donc kwigisha ico gihe rero harabaye ishirahamwe bise ngo ni MIDA Migration et Développement pour l'Afrique ico gihe rero iyo MIDA yari financée par la Belgique na OIM rero ndi mu Barundi bakeya bahiswemwo kugira ngo baze ku gicu baterereye mugabo ari umwanya mutoya hamwe ushobora kuza kwambara nk'ukwezi kumuca nk'amezi 2 ugasubira inyuma rero barampisemwo ndaza kwigisha muri za kaminuza ngaha i Burundi nkasubira inyuma ndigisha ndasubira inyuma hanyuma rero icumviro gihe bakira ati none ibi ndiko ndakora ngenda ngaruka sinobisubitura neza mu buryo nohora nza kwigisha muri kaminuza nashinze na buryo nabonye ko na leta y'Ububirigi n'amareta atanga imitahe muri OIM nawe abishigikiye rero guranishije ikibazo cawe Ububirigi ntibwanka yuko tuza kugira ico dufashije mu bihugu twavuyemwo na burya wumva ko ari bo badusaba yuko twogaruka gufasha afete ku rundi ruhande hari ukuntu bo bifuza yuko kumbure abantu b'abanyamahanga bo baviraho mu gihe bafise ico tumubagenda twebwe nk'uko twamaze kuronka generose ubwene igihugu bwaho ntibafise ukuntu banyirukana guko ndafise uburenganzira bwo kubayo bumva rero barose ukuntu jewe ngenda mbaye nk'akarorero ku bandi kugira ngo n'abandi nabo bashobore kubaboza kandi niko vyagenze yego hama ucuraza wimvire gutanguza iyo kaminuza kubera ko utayitwaye mu Kirundo utayitwaye i Bujumbura utayitwaye i Makamba kubera ko washimye kwishira mu Cibitoke yego nashimye kwishira mu Cibitoke kumva zitandukanye jewe kera ngiheza amashure mu Burundi hari kera muri za 2022 natangwe gukora muri societe yitwa Izabu yanubira cariho yego ni kigo c'ubushakashatsi cyane yego nahakoze hama rero mu nyuma baca bandumika gukora mu Cibitoke ahantu muri projet Imbonor ni projet yari financé par la coopération belge ndakora nk'imyaka ishika 10 ibintu vy'iterambere cyane yego hanyuma mpava ndunguruza nja gukorera handi nakore mu yindi ONG yitwa Action Aid ama mu nyuma ndakora n'umundi ONG yitwa Prefede ama mu nyuma mbona kuja mu Bubirigi ngiye kwiga rero cyatumye nja mu Cibitoke nuko mu Cibitoke umva nenda hazi kandi nahabaye imyaka myinshi 10 ari harabaye nkimuhira ama rero cyane nasanze ari ahantu hafise mu besoin donc ibintu nuvuga ko bakeneye cyane mu bintu bijanye n'inyigisho donc nta kaminuza yari isanzwe ihari oya nta kaminuza yari ihari uretse je nk'igihe nahakorera kera nta na secondaire yari ihari secondaire yagiye kuza mu nyuma narahavuye ntari ahantu abantu ibintu byo kurondera ubumenyi donc ntibiga cyane ntibiga ni washaka ndakubwire ko nuno munsi ibintu tumira nk'abariko barabamenyereza sirovuga kubaforosa kubafisa ku nguvoya ariko n'ibintu byo kumenyereza kuvuga ni babandi yize primaire akamenya gusoma no guharura aca yigira mu bindi yego hariya ibintu by'ubucuruzi womengo
biraberera gose mu buryo amafaranga iyo mbese makeya acaronka menshi cyane canke hariho n'ibindi bikorwa by'uburimyi ubworozi n'ibiki ku peshe kuroba usanga hariho ubuzi bwinshi ni bashaka n'uno munsi ndabona abantu benshi barava hiyo ruguru za Muramvya za Kayanza cyane Ngozi n'ahandi Gitega bakaza kurondera ubuzi mu Cibitoke rero nabuze nti reka rengira ico nterereye kugira ngo abo bantu ibintu byo kwiga batavyijukira ndabibakundishe na burya na jewe meze nk'umuntu waho kubera ko ntamaye imyaka myinshi mugabo sinaho uvuka kandi urasiho mvuka mvuka mu ntara ya Cankuzo uno munsi bayita Buhumuza Buhumuza niho namuka ariko urumva ko ntahabaye cyane yego narakunze ndavuga nti kugira ngo ico no baterera nuko no bazana ibintu by'ubumenyi bakiga kaminuza nabo bagatera imbere nciye nibuka umuntu umwe yazanye ishira hamwe yo gukora isima mu Cibitoke igiye buseko umuntu nawe nyene ngira ngo yafise motivation nk'izi wanje ko ngo ubutunzi yoba yararonse ngo yabukuye mu Cibitoke aho yatanguye gukorera akazi k'ubudandaji yego kudandaza inzoga za Rugombo hanyuma mu nyuma arateye imbere gose gushika avuga ati jewe nzosubira hariya ndakora ikindi gihuwa kinini yego ndakora igikorwa kinini guko niho hatumye nugura amaso nanje rero nuko aho mu Cibitoke niho namenyeye nuva ko namenyeye Burundi namenyeye kubana n'abantu namenye ibyo abantu bakenera n'ibindi byose ndavuga nti reka rero nanje ko ahantu hari ico hamariye reka ngende ndagira ico ndahamarira yego nurega muta ko mwahisemo gushira imitahe mu bijanye na n'ubumenyi canke muri education yego iyo mwitegereje mukaraba mu minsi heze uko ubumenyi bwatangwa uko ababurose wasanga bameze uyu munsi kumengo byaratituziga muta bipfirahe nkuko bivuze biravana n'igihe abantu baba bagezemwo ubumenyi bwaratitutse aho ntawo bideha ntibibeshe hari ibintu byinshi cyane bivugwa ko byatumye ubumenyi butituka baravuga crise zino bivuga mu Kirundi amakrize Uburundi bwaciyemo ibihe by'ibibazo Uburundi bwaciyemo ibibazo bwaciyemo ivyo byatumye n'ubwo bumenyi bushikirwa abantu bize muri ico gihe uno munsi nibo benshi usanga arabaretse urumva rero nabo ntibaronse ubumenyi bukwiye canke ntibaronse uburyo bwo kwirondera ibintu by'ubumenyi nabo rero ntacyo bafise nuvuga ko batanga umuntu atanga icyo afise ahaniniya nta bintu byavuye sinzi ko ntahura yego donc ndibuka je mu bize imbere yanje yego wasanga n'uwize siziye ishuri rya gatandatu avuga indimi neza cyazusirita nk'ururimi rw'igifaransa yego uyu munsi suvuga ngo sikuvuga ni na secondaire gusa ahubwo umuntu ashobora no kuva no kuri kaminuza nivyo n'ururimi rw'igifaransa ataruzi kandi ariko yizemo nivyo none icokosorwa hehe aho nyene nako ndakubwiye abantu b'abarezi ubwabonye ntago bize ntago bafise ubumenyi bukwiye naho nyene donc ubwanje hakwiye ko abantu baronka ubumenyi abantu baza gutanga ubumenyi nabo baba bafise ubumenyi ico batanga ico bafise hanyuma abatafise ubwo bumenyi haniho nashaka ko mwumviriza cyane babaronderere amarecyclage amarenforcement menshi hakaba programme yanditswe y'ukuntu bagomba kunagura ubumenyi bwabo bakagira ico babongerereje ibikubwa nje birahambaye kugira ngo dushobore kuba dusigaranye
abarezi bafise ico bafise ivyo no kwita bagage intellectuelle yego bumva ico kibwiza gukogwa hanyuma muri formation rero abafise ubumenyi babutange neza ku buryo leta yonyene iba yabitunganiza no kwita politique yego de l'éducation bikaba bitunganijwe neza mu buryo umuntu nka kumwe kwa kera mbese bikongerekana agashobora kuba afise ubumenyi bukwiye kugira ngo nawe azobohereze abandi sivyo yego okay ku banyeshuri uyu munsi ushobora gusanga n'umuntu yize kaminuza donc hari n'igihe na master ashirako yego mugabo asohotse agashabura icyo akora kandi nawe nyine akubwira ko atabona aho yohera donc ataronse akazi sinzi twe dukunda gukora ibiganiro bijyanye na development personnel wagwiza tunga ngaha yambwiye ngo kwiga ni vyiza umuganga hari gihe ugira ngo beaucoup de langue responsabilité zero vyugenda gutega mutaka kugira uyu muntu nawe yige yumva ko abwizwa no kwigirira ikimazi kuko akazi gashobora kuboneka gashobora no kubura igihe katabonetse rero izo ngira mvuge kubure abatwumviriza bihava bibashoka bikabahungabanya je nibaza yuko nta kazi kabuze mu Burundi nta kazi kabuze oya none kari hehe saho ngende ko ngenda kugira nti benshi bashobora kubahungabanya akazi nikaza kavuga ngo ndaha akazi ngo ndinganga akazi ko urakarondera nk'amahera amahera ntaza kubwira ngo ndamahera ngo ndingaha ngo ntore uya niwe uyarondera yego si yakurondera mpora numva bamwe bavuga ngo amafaranga arakurondera oya ukurondera kwayo nuko wewe uba uri kurafisi ufise icyo uri kurakora icyo uhamagarisha yego yo kukubugeza akurikira ibintu yego ngubu mu kintu nasabye kandi nkakironka naho nakironse bingoye ariko nyene nakironse yego mu byo twigisha muri kaminuza yo mu Cibitoke harimo ivyo twita entrepreneuria yego iyo entrepreneuria rero yigishwa abanyeshuri bari mu bisata byose naho batoba bari muri ico gisata ko kirahari ico gisata ariko nabo biga ibindi nk'ubuganga biga finance biga ibindi byose yego baguza kwiga entrepreneuria nuvuga kwikorera kwitunganiriza imigambi ivyo turabigisha twasuba tukabibigisha urumva rero ubuhinga bwo gukora imigambi turabutanga bukwiye urumva rero umuntu yo atobikora nuko yoba nukuri singira umuntu kane ariko ari mu begito yego ibintu birahari akazi karahari ibyo mpora nkunda kubwira abantu igihugu cy'u Burundi bamwe ba PNUD Banque Mondiale bakunda kutubwira ko ari igihugu cyanyuma nabo ntavyemera cyane gose ariko nyene ntabwo kiratembere nk'ivyo nkunze kubona urumva rero ko hakiriho byinshi cyane byo gukogwa no kuvuga duhajije byinshi yego hama kandi kuba bibonye abaronsa akazi cyane gose urumva ni byinshi cyane opportunity ni menshi cyane byo tuma akazi kaboneka ni byinshi cyane ntibigire uko bingana rero kuvuga ko wabuza akazi ushobora kuba wokikorera byo nkunda kubwira abantu nkunda bisubiremwo abantu babwiye habura imitahe ngora urasubiriye nawe ivyo iyo mvugo je ndayikunda oya je ndiko ndabariza abantu ariko yego ndiko ndabwira abantu nyine bavyumva iyo mvugo ntabwo ariyo umutahe wa mbere ni umutwe nuvuga ivyumviro vyiza je nkunda kubwira abantu nta cyumviro kibi abantu bakunda gushaka gukora imitahe nako imigambi ihanitse uko totangura ku mugambi mutoya n'umwe niciye nibuka umuperezida wo muri Amerika yitwa Jimmy Carter yatanguye adandaza ibiyoba
ibiyoba kwa kundi duhatora abana ngaha badanaza ibiyoba yego ariko wewe yabikora ku rwego kumure bisununuye gadanaza ibiyoba urumva rero utanguye ibiyoba gudanaza ibiyoba munyuma uradandaza amasabuni munyuma ukadandaza ibintu uduga buhoro buhoro je nkurabwira abantu ni wemera utangura nico kintu kikunda kuguranira abantu tangura utangure kandi bitoya nuvuga donc hanyuma mugabo ukaba ufise mu cyumviro yuko uzoshika ku bintu bihambaye kurota binini ariko here hatoya cyane urakoze urumva rero nta mutahe nk'akarorero je hari umumama tuzinanye shaka ndanamuvuga izina itwa Sibazuri Marie Louise niyo yatubwiye umuntu yahaye 5,000 mu 5,000 yari umuhaye agura itomati agura ibintu bisanzwe akagurisha nka 2 ku munsi arabandanya yaherukiye kugura imodoka itwara ibintu urumva yatanguye mu 5,000 urumva nta muntu nawe no 5,000 yo bibura utabifise urabigurana nkuko umuntu yabisavye mugabo uravya igihe kigeze sinzi ari ugeze kumbwira ati none iyo umuntu avuze umutahe nangahe biterwa n'ico ushaka gutangura nyene kuko ushaka gutangura nk'ivyo daraza nk'ibiyoba mwibarabara none nk'ibihumbi naho vyo bana 10 canke 20 niho bitangutsa mugabo umuntu akuze nk'utu tugo tuvuga babanyeshure umuntu akuze guhera aho hantu ntiyumva ko bica bimutera complexe akumva isoni iyo complexe rero ko umuntu ashaka kurangura imigambi akwiye kuyikura akayikunkumura ko nta mwuga uba mubi ni yapadosomeki nta mwuga uba mubi kireka ngo korogana canke kwiba yego nta ba complexe kuba kuba mu bintu by'iterambere hano noneho kira hari byinshi cyane byo gukora kandi bidateye n'isoni rero ukira kugwa ufise ivyo dukunze kwita business plan kuvuga ukagira planification ugatunganya ingene ibikorwa byawe bizobandanya mu mwanya nahuri dans le temps et dans l'espace kuvuga uti nzotangura mwaka wa mwezi ya mbere gutya mwaka wa mbere nzoshika ha mwaka wa kabiri ngira ha mwaka wa gatatu wa kane wa gatanu kumbe gushika ku myaka 10 urumva wavyiteguriye neza birakunda ariko kuri abo bantu nyene bakunze kugira amasoni y'ibikorwa runaka ngo yango ibi abantu bontu wenga keshi na keshi iyo bambutse Burundi barabikora wabitoye nk'akaro ucivuga muri Canada ko nagize ibihugu byinshi zo kwisi akazi nyamukuru abarundi bakora muri Canada bazonyumva canke naho kuja gutema ibiti wimvire nk'umuntu yize amashure akaja kwirirwa atema ibiti by'igihugu kitari niciwe ariko muko nikiriko bakurikira amafaranga ariko ese kudabagaya siniko ndakwereka yuko atakugaya akazi barakora akazi ko gutema ibiti amahandi rero mu Bubiligi usanga bagenda gutema nk'igazo baje gukora guserva mu ntuze ya muri restaurant canke muri bare kuja koza kugira isuku mu mazu y'abantu harimo gukora mu toilette n'ahandi hose naho bimirirwa urumva ivyo byose barabikora ivyo uvuga ngo umukora ikiriko niuna twaherako tutorondera ubwo buryo mu buryo umuntu wino nawe aronka amahera akwiye nyine cyubahiro kuri igihugu ejo yahoza tubwira yuko abarimyi bagarukiwe ubu umurimyi ashobora kurima igitoke akakigurisha amafaranga 50,000 rokera bamuha amafaranga 300 gusa ubu rero twashobora kuvaloriza sino kivuga mu Kirundi guha agaciro ibikorwa dukora ibirimwa ivyimugwa vy'Iburundi bari bahe agaciro ibindi byose vyohagwa agaciro mu buryo umuntu yoshobora kuronka
uburyo bukwiriye bwo kubaho akabaho neza nk'uko umuntu w'iburaya abayeho. Yego jewe ndashobora gushinga inta yuko hano i Burundi hariho ubuzima bwiza gusumba ubw'iburaya, navyo ntibibahungabanye. mugabo uvuze gutyo abantu dushobora gutahura yuko ubivuze kubera udakenye. Nico gituma navuze bishobora kubahungabanya. Bishobora kubahungabanya kubera ko ico nshaka kuvuga nuko kugira ngo ubeho ngaha ntibikeneye uburyo bwinshi cyane. Iburaya kugira ngo ubeho neza ukeneye uburyo bwinshi cyane. No kugira ngo nka revenu moyen y'Iburaya ni hagati y'amaeuro 1,500 gushika kuri 2,500 kugira ngo ubeho neza. Ariko ino cyenda izo mbona kuko ino urumva ndahabaye guhera ku 1,500 vy'amarundi umuntu arabaho neza kuduga. 1,500 ushize mu mayero ntashika n'amayero umunsi ari munsi y'ijana. Munsi y'ijana. Undi nawe akabwira ngo abaho neza akenera amayero 2,000 moyenne. Undi wumva ubuzima aho buri bwiza ni hehe? Mbe nyene nk'ubu muri uko kwitunganiriza imigambi nkugira umuntu agire ubushobozi bwo gutanguza ino dufata akantu gato boutique. Hari yasinze ko twita boutique cyangwa tuza kuvuga kiosk. Nihe byoroshe kubikora? Byoroshe nino. Nino. Burundi. Dufata nk'ivyo 2,000 yo bahembwa. Ntashaka gutubika uwavubi ryari nko mezi 3 agataguza iyo boutique byo gukunda. Oya nibikunda. Ibikunda je ivyo nzi ko ndaza abarundi benshi ndabaye imyaka myinshi. Abarundi benshi umwisho ugera avuga nti umwisho ntugera wirandaye yo yamaze guheza y'amafaranga yiwe yose. Aho yaheze. Umva nk'ivyo byose nk'ivyo no kuri muri ko muraha abantu bipfuza kujayo. Mugabo bataba bazi. Cyane gose, cyane gose. Donc ari umva ayo ayaronse nama consommation bivuga mu Kirundi baguha muri uko amarevino yo muri kuno kuboko agacagenda mu kundi kuboko uyatanga. Yego. Amafaranga urayaronka mugabo uciyakoresha ibintu ubuzima bwahubura nuba ko burazimvye mu buryo kandi ariho naho udashobora kuja mu busi. Ubwiza kuba nkuko abandi babayeho ngaho. Nk'umuntu yumvise ko umuntu ashobora guhembwa 2,000 by'amayeho. Yego. Ashize mu Marundi kuri ya soko yo mu Kinyegero ngaha mu Burundi. Cyumva ati ero iri ku 8,000. Nubona bafite miliyoni ni zingani 16 ye. Ati yo ati miliyoni 16 ndazironka nibifaranga byinshi. Muge ko yakonsoma n'ubundi urumva ko yakonsoma ubwo nyene. Ntacasigarana no kuri. Ntacasigarana no bikwemeza. Ariko mu cintege abipfuza kujayo. Ni kutamenya. Ni kutamenya kuko ubuzima ndabisubiremwo kandi umuyaka yo keza ko bivuga. Ubuzima burashoka mu Burundi mugabo tugomba gukoresha imitwe yacu. Ariko hakaba n'ikintu cyo gukunda igihugu. Ico kintu nyeri cyubahiro kuri igihugu ejo nico yareka aratwereka cyo gukunda igihugu cy'u Burundi. Uko tudakunze igihugu cy'u Burundi tuzokwimvira kugiteza imbere. Yego. Ntibikunda. Tubizo kuza kugikunda tumure tugiteza imbere. Kuko gwiteza imbere ntuteza imbere ibi biti n'imisozi n'abantu nyene. Wihereye ko nawe. Yego. Okay, nibaza ko yagishije abarundi umwanya uhagije. Yego. Mwatuyagiye byinshi no kuri no gukengurukira gose. Ndabashimiye. Ndagushimiye. Yego. Yego rakoze. Murakoze cyane reka nsabe abafashe umwanya badukurikiye basangize kino kiganiro abandi tuzosubire guhura mu biganiro by'ubutaha mwari kumena Omnishanima bye bye.